Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ubuyapani buhejeje gushikiriza ibitaro Prince Regent Charles inzu izokwakirirwamwo abavyeyi bibarutse. Igihugu c'Ubuyapani gihejeje gushikiriza ibitaro Prince Regent Charles inyubakwa ni ukuvuga bloke maternité yasubiwemwo ku mfashanyo itanzwe n'ico gihugu ingana n'ibihumbi 64,576 vy'amadolari ya Amerika. Umuyobozi w'ibi bitaro Nimaye Oscar yavuze ko kugira Ubuyapani bwiyumvire gufasha ibitaro arongoye bwiyumviye neza kuko ivyo bitaro vyakira abarwayi benshi kandi bavuye mu gihugu cose ndetse no mu karere. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Marie Chantal Nijimbere avuga ko leta y'u Burundi igiye gukemura ikibazo c'igitoro. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko leta igiye kuzana igitoro gishobora kumara amezi 3 kidaheze. Ibi yabishikirije inyuma y'inama rukokoma yo mu gisata co gutwara abantu n'ibintu yabaye iminsi 2 mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yaho hibonekeje ikibazo gikomeye c'igitoro mu gihugu cose, harakoranye inama rukokoma irongowe n'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere hamwe n'abo mu gisata co gutwara abantu n'ibintu yamaze iminsi 2 ikaba yaratanguye ku wa kane igenekerezo rya 13 ruheshi 2024 irangira ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 ruheshi 2024. Muri iyo nama barabiye hamwe ikibazo c'igitoro kimaze iminsi cibonekeza mu gihugu cose hamwe n'icokorwa kugira ngo ico kibazo gikemuke. Ni mu gihe Daniel Geras Ndabirabe wewe avuga ko hakwiye igihano co gupfa ku bantu banyegeza igitoro. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yifatiye mu gahanga abashingamateka bose ko bari mu batuma igitoro kibura kuko bari mu bakinyegeza abandi bakagishora mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Kubwiwe habona ko hakwiye gushirwaho igihano co gupfa maze uwufashwe ariko yiba canke anyegeza igitoro agaca yicwa ko vyoheza bigatora inzira. Ibi yabishikirije mu nama nshingamateka ku igenekerezo rya 13 ruheshi 2024. Mu bikorwa vy'inama nshingamateka vyo ku munsi w'igenekerezo rya 13 ruheshi 2024, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yagirije abashingamateka ko ataco bariko barakora kugira ikibazo c'igitoro gitorerwe umuti hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro kuko abo bashingamateka bari mu banyegeza igitoro abandi bakagishora mu gihugu c'u Rwanda. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru bene aya kamwe ku kandi umunsi ku munsi kandi ku gihe. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Ubuyapani buhejeje gushikiriza ibitaro Prince Regent Charles inzu izokwakirirwamwo abavyeyi bibarutse. Igihugu c'Ubuyapani gihejeje gushikiriza ibitaro Prince Regent Charles inyubakwa ni ukuvuga bloke maternité yasubiwemwo ku mfashanyo itanzwe n'ico gihugu ingana n'ibihumbi 64,576 vy'amadolari ya Amerika. Umuyobozi w'ibi bitaro Nimpaye Oscar akaba yaravuze ko kugira Ubuyapani bwiyumvire gufasha ibitaro arongoye bwiyumviye neza kuko ivyo bitaro vyakira abarwayi benshi kandi bavuye mu gihugu cose no mu karere.
yamenyesheje ko benshi mu bitura Prince Regent bava mu miryango ikenye kandi hafi ya bose ata bitaro bigezweho bibegereye aho bica bibagora kuronka ubuvuzi bugezweho. Iyi nzu yasubiwemwo n'Ubuyapani yari imaze imyaka 70 yubatswe, igizwe n'ivyumba 14 hamwe n'ibirasi bibiri vyo kurindiriramwo. Ni mu gihe abapfasoni barenga 5,000 bahora bahavyarira ku mwaka bahora bataha bataronse ubuvuzi bukwiye. Keisuke Otsuka, umunyamabanga agira gatatu yarahagarariye uwuserukira Ubuyapani mu Burundi, yavuze ko igihugu ciwe kizobandanya gifasha Uburundi biciye mu mugambi w'imfashanyo butanga mu guteza imbere abanyagihugu bato bato. Kuva mu mwaka w'2006 bumaze gufasha mu bijanye no kwiteza imbere bubicishije mu migambi irenga 30. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yavuze ko leta y'u Burundi igiye gukemura ikibazo c'igitoro. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko leta y'u Burundi igiye kuzana igitoro gishobora kumara amezi 3 kidaheze. Ibi yabishikirije nyuma y'inama rukokoma yo mu gisata co gutwara abantu n'ibintu yari imaze iminsi 2 mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yaho hibonekeje ikibazo gikomeye c'igitoro mu gihugu cose, harakoranye inama rukokoma irongowe n'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere hamwe n'abo mu gisata co gutwara abantu n'ibintu, yamaze iminsi 2 ikaba yaratanguye kuri uwu wa kane igenekerezo rya 13 Ruheshi 2024 irangira ku wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruheshi 2024. Muri iyo nama barabiye hamwe ikibazo c'igitoro kimaze iminsi cibonekeza mu gihugu hamwe n'icokorwa kugira ico kibazo gikemuke. Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko leta iriko irakora uko ishoboye kose kugira kino kibazo gitorerwe umuti. Avuga ko leta igiye kuzana igitoro kizomara amezi 3 kidakamye. Yagize ati iyi nama ibaye mu gihe hari ibindi bibazo mu gisata co gutwara abantu n'ibintu, aho novuga nk'ibura ry'igitoro ari naco kibazo cabonetse gikeneye gutorerwa umuti vuba cane mu mezi 3. Ikibazo c'igitoro kimaze iminsi hari akananira abahinga mu gihe no kwiyunguruza bisigaye hari ikibazo kitoroshe mu gihugu c'u Burundi. Nayo kandi Daniel Gerase Ndabirabe avuga ko hakwiye igihano co gupfa ku bantu bose banyegeza igitoro. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe yifatiye mu gahanga abashingamateka bose bari mu batuma igitoro kibura kuko bari mu bakinyegeza abandi bakagishora mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Kubwiwe habona ko hakwiye gushirwaho igihano co gupfa maze uwufashwe ariko yiba canke anyegeza igitoro agaca yicwa ko vyoheza bigatora inzira. Ibi yabishikirije mu nama nshingamateka yo kw'igenekerezo rya 13 Ruheshi 2024. Mu bikorwa vy'inama nshingamateka vyo ku munsi w'igenekerezo rya 13 Ruheshi 2024, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe yagirije abashingamateka ko ataco bariko barakora kugira ikibazo c'igitoro gitorerwe umuti hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro, kuko abo bashingamateka bari mu banyegeza igitoro abandi bakagishora mu gihugu c'u Rwanda. Gerase Ndabirabe hakaba agira ati abantu bari mu banyegeza igitoro, umuntu agafatanwa iritiro 3,000, 5,000, uwo muntu abikorera iki? Mugaca muvuga ko hata gitoro kihari kandi muri mwebwe usanga mubinyegeza mu mazu canke bagenzi banyu, mugabo mugaca muhora hanyuma bagaca bagaruka bakakigurisha amahera menshi hama bigaca bitangaza kumwe abazungu batugira mu kudushira amananiza n'ingingo zidukenesha, bagaca bagaruka bafata mu mafyigo batwenga ngo ibihugu vya Afurika ntibizigera bitera imbere kandi bariko badusahura. Namwe ntimukore nk'uko abantu banyegeza igitoro kugira bagumure abantu
mwari kuvuga muti igitoro kiriho mu Burundi n'ubu igitoro kiriko kiraza none kija hehe Geras Ndabirabe akaba abona ko leta yosubizaho igihano co kwica kuri abo bose banyegeza bakanyuruza igitoro kugira ico kibazo gitorerwe umuti Ndabirabe arongera ati dusaba leta isubizeho igihano co kwica umuntu afashwe yiba anyegeza igitoro ace yicwa kumbure vyogabanuka kuko aba bantu bari gusubiza igihugu inyuma no gutera ingorane abenegihugu bashinga amateka hari ivyo muvuga rimwe rimwe kumbure mutabona neza nta bantu bava hano bakaja kuvuga hanze ngo Uburundi ntimubuhe igitoro ngo Uburundi ntibushoboye kuriha ivyo ko mutabivuga ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza